Abanyagihugu baba ku mutumba wa Rusiga muri komine Rugombo ngo bahabanye ubwoba bwinshi cane. Aho ni mu gihe kuva mu mwaka w'2001 hatanguye kwibonekeza isidagurika ry'umusozi. Ubu aho bigeze hakaba hamaze gutwarwa igice kitari gito kingana hafi na hegitari 2. Icatumye mbere hari n'imiryango imaze kwimuka nk'uko babivuga. Twebwe turafise ubwoba cyane kuko twari tuzi yuko leta ibibona ari kirabona yuko itote bikadufasha. Twarasabye yuko leta yoraba ukuntu twohaba twunguruza tukaraba ahantu twokika umusaya kugira ngo ntiduhave tugenda nk'uko mu musozi wagiye ukaja muri Kongo, kuko turafise ubwoba ko tusubira gusanga twaryamye mu ruzi rukadufuka umusozi canke ugasanga watujabukanye tutazi yo turiko turaja mwijoro abana bagahona mujyanye igapfa. Rero twasaba muri leta yuko uraba ahantu batwungururiza kugira tube turakitse umusaya naho tuba tukaharima tuvuye ahandi. Aha rero ngo ingaruka zimaze gushika ni nyinshi cane, una cane inzara iterwa n'imirima y'abo banyagihugu yagiye. Byazanye ingaruka mbi, urabona nk'imirima twahora tuharimira yaratwawe, yaragiye, imitumba yose twahora turimirako imirima yaratwawe. Abantu dusigaye twifumbereje kuburyo tutakigira nk'ahantu dushobora kurimira kubera imirima yose yatwawe. Byaraduteye n'inzara mbere itari nkeya, ubu kubera tutakironka aho turima kubera abantu bagiye hatwawe. Haratwawe imirima myinshi, haratwawe ibitoki, haratwawe imicungwe, haratwawe imyembe, haratwawe ibigazi. Ivyo byose twaramaze kubiha kuko bisize bidusize mu bukene budasanzwe. Mu ntwaro bavuga ko ico kibazo bakizi mbere kibaraje ishinga. Aha bakavuga nico bariko barakora, nico mbere basaba ababakurira. Twe nk'abajeje intwaro rero ivyo bintu byaturaje ishinga cyane gose, kuko ibintu bya n'ihindagura ry'ibihe nk'uko byo muri buya bivuze byari mu mwaka w'2000 ko hariko harabomoka buke tumengo n'amazi ariko anyegetera buke mu nyuma dusanga rero isi irikagenda ija muri Kongo. Timwe nk'abajeje intwaro muri ko murakora iki? Ngo mbere hoho baratumbiye abenegihugu turabukeneza ko ahantu umutekano wabo udakwiye. Mbere wanashaka niyo mihana yamaze kwimuka nakamo batewe n'abajeje intwaro. Hamikina kandi uko turakora nuko turi kututabaza nkumwe mwaje twashwe umushikanga aye hari n'abandi bantu benshi n'abahinga twarabazanye barabi badufashe batari ivyumviro icokorwa kuri ahantu. Hanyuma ariko turaneza yuko ikihutirwa nuko aba bantu bobanza bakahava kumira bakahora ibikorwa ku murango mugabo ntibafise amazu bahaba kuko kenshi na kenshi iyo misozi isiruka mwijoro. Tuti rero namwebwe ndufashe gutera kamo hirya no hino kugira ngo uwo bafise icyumviro duterera kujanye n'ukuntu isi iriko irabomagurika, ukuntu twoyikingira namba twokubaka namba twogira gute mugo bijanye no gutera iti ivyo byarasenzwe kuko murabona neza yuko ahari hatiye n'ibiti navyo byaciye n'umusozi biragenda. Abanyagihugu basaba kwimurwa ngo kuko uwo musozi ukomeza gusidagurika. Twasaba kandi n'ikintu coba nk'ukuntu abategetsi badutwara bo batugaba ukuntu boza bakanaduhumuriza kugira ngo tuzohave mbere bamwe tuzohava tunahunga tutazi tuhungira badufasha. Turangize tubamenyesha ko isidagurika ry'uwo musozi wa Rusiga ngo rishobora gutuma hari igice c'u Burundi gishobora kwimukira mu gihugu kibanyi ca Kongo.